Nitwa Mbonankira Chantal, nkaba ndi umwe mu rwaruka rugendana umugera wa sida. Kugira tubimenye nuko naripimishije mu 2005. Mukuru wanje yaragwaye igituntu, rero kera umuntu azi yibaza ngo umuntu agwaye igituntu agendana umugera wa sida, mugabo narumva ibihuha bivuga ko abavyeyi banje bahitanywe n'umugera wa sida. Hama ndaja kwipimisha, ndasaba ndagenda ndipimisha, ntivyanyoroheye kubera ko sinabwakwiza imyaka basaba kwipimisha. Hama baratinda baranyemerera, umukuru wanje aravuga ati turi kumwe ntaco. Hama barampima, niho basanga jewe ari je ngendana umugera wa sida mu bana 5, n'uri nyuma yanje ntawe ugendana, je ngira 4. Tumaze kubimenya ubuzima bwarahindutse, uko naza ndakura menya umugera wa sida mbega niki, ni ingwara nk'izindi, nkamenya ko atari ingwara nk'izindi, ari ingwara idakira naho ipfufa hazwa. Ubuzima bwaza burahinduka, nkaza ndabona ikumigwa ntazi igituma. Urumva bwarahindutse cyane cyane kw'ishuri aho niga. Bamaze kumenya ko ngendana umugera wa sida vyarangoye cyane. Ico gihe naragwaye akantu gatoyi hama kwa muganga arambwira ati wobanze ugahagarika sport. Rano twiga muri secondaire hari umusi wa sport. Hama nshira ordonnance umwigisha uko bisanzwe, hama cambaza ati wivuza iki? Sinamubwira nti je bambwiye mpagarike sport gatoya. Hama rero niho rero vyaca bimenyekana, umwigisha nkabona raje abaza ngo mbega ngo Chantal n'uyuhe, umunyeshuri uvuye muri seconde muri première aza kuraba umwana yiga mu 8. Umva ko iyo onye aho hageze ahantu numva biranka, haraba discrimination imwe idasanzwe, nkatinya nkinjira 6h40 nkasohoka 8h. Urumva nkarindira bose batahe canke nkaza imbere ya bose. Aho rero hageze n'ahantu ndaheba ishuri. Umwaka w'9 nca ndaheba igice cyose ca kabiri, casubira gutangura igice ca gatatu, rero nca ndanayobeko. Je mu ico gihe naragwaragurika cane, ngira ngo buri somene naraja nko mu bitaro kanga ko nabona ko nsindi umuntu nk'abandi, nkwiye gupfa, sintegerezwa kuba mu bandi. Umva umuntu aza kukurorera nk'isinema ataco wakoze, wumva umenga wopfa. Murumva ko n'ishuri narayobewe kubera ivyo. Urumva vyanyiciye byinshi, vyanyiciye gusubira inyuma mu buzima no gutera imbere, kubera ko iyo wumva abantu bakuvuga. Je naca ntinya nkigumira muhira, nkigumira mu nzu. Je nashaka kumara indwi 2 mu nzu atanumwe ambonye, nkirinda kuja muri iyo mihana kubera ko umuvyeyi abonye uri kumwe n'umwana wiwe wazubona aja muhamagara. Ndetse n'ubu biracaba. Akamo twobaha nuko boreka gutunga urutoke uwundi kuko ntibaba bazi vyiwe, kuko baratubwira ngo umugera wa sida bimenya muganga na nyene kubimenyeshwa. Rero iyo umuntu atazi ivy'uwundi si vyiza ko umutuma urutoki, kuko we nyene arashobora kugira ingorane. Mwico gihe ugasanga aratinya kuja mu bantu, aratinya gukora ibikorwa yari gukora. Urumva agatinya no kuja kw'ishuri yari umwana, ugasanga arasubiye inyuma. Kandi iyo usubiye inyuma mu ivyo vyose ni hahandi uca usanga wanagwaye ukaja kwa muganga.